hanyuma rero abantu bashikiye rero mu nyishu bagira ngo niko byari. Universite bayita Cimetière des Âmes. Yesu nashimwe. Aramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Dusome imirongo y'ijambo ry'Imana mikeya twishimikiza mu byo tugiye kuvuga mu gitabo cy'abacamanza igice c'8 umurongo wa 18 na 19. Muce muri abana Zaburi 124 tuyisome yose ni 8. Nimba mwahageze dusome. Indanze y'amajambo ya kuri ku murongo w'10 hava ngo Gideyoni yica Zeba na Salumuna. Mwahageze. Maze abaza Zeba, nsomye umurongo wa 18. Maze abaza Zeba na Salumuna ati mbega abantu mwiciye i Tabora basa bate? Baramwishyura bati basa nuko kwawe, umuntu wese yasa n'umwana w'umwami. Arababwira ati barya bari abo tuvukana, mbere bari bene mama, iyaba mwarabaretse mbarahiye Uhoraho ko Uhoraho sinabica. Maze abarira imfura yiwe Yeteri ati va hasi ubice. Ariko uyo muhungu ntiyubahuka gusokora inkota kuko yakiri muto. Nuko Zeba na Salumuna baravuga bati haguruka abari bo twiyicira, urukanje rumara umugabo. Gideyoni acava hasi yica Zeba na Salumuna, yangura ingamiya zabo ibihete byari mu mazosi yazo. Zaburi 124. Iyaba Uhoraho atari wari mu ruhande rwacu, n'abari ko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uhoraho atari wari mu ruhande rwacu, hamwe abantu badukurira hasi baba baratuyongobeje tukibona. Hamwe uburake bwawe bwarurumba kuri twebwe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yararenze ku bugingo bwacu, amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu. Uhoraho ashemagizwe atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego uracitse, natwe tuvamo turarokoka. Ugutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uhoraho ijuru n'isi. Mana Data wa twese, turashimye kuba imbere yawe n'imbere y'ijambo ryawe. Turashimye Mana ibyo tumaze kumva. Nushishikare Mana no muraya. Jewe nta nsobanuro noronka sinohanze imitima y'abantu bawe, ariko uko twumvise mpwemu wawe yera nabitondeke. Mwese umwigishe Mana kukubaha, kandi ibyo akwiye gufata byaba bigumye, kandi umwugurura ubwenge atahura ibyanditswe. Ibi nsomye ntiwapfuye kubirungika, ibi hari icyo wabitumanye. None rero uyu munsi mpwemu yera bisobanura umunsi bimukwiye. Ndabisengera mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Amajambo nsomye ngira ndayavuge ko mugabo harimo no gushinga intahe. Batubwira ivy'igikwana baravuze ko twoshinga n'intahe kuvyerekeye encadrement. Uyu murongo nsomye ngaha mu bacamanza yari Gideyoni yariko aragwana intambara, hanyuma bagenda nesha. Hariho abaganwa babiri rero bari bahunze, mu nyuma barabafata. Naba bavuze n'amazina yabo, umwe yitwa Zeba, uwundi Salumuna. Sinzi ko pronunciation yariyo kubera kitari Kirundi. Niho rero yabaze ikibazo ati abantu mwishi Tabora basa gute? Kandi Yakobo bakavuga ko nyene ngo basa nuko kwawe.
ngo kandi umwana umuntu wese yese n'umwana w'umwami acavuga ati bajya bari bene wacu nawe wari umuntu yaje mushashi uyu munsi aha nibaza ko abizi umuntu akijijwe arashobora kugwa siko none kandi bamwe babugiye gukizwa mbere n'abaguye kandi n'abakijwe bakwiye kwiyubara ko kugwa birabaho hanyuma rero turi bajya bari bene wacu niyo rero no muri zaburi yavuze ngo iyo abora atari mu ruhande rwacu amazi aba yaturengeye isuri iba yaturengeye tuba twaratwawe mbega bamwe basezera baje kuririmba umwe murasubirira mwari mwaririmbye iyi ndirimbo ntirimba muhora muririmba iri mu zaburi kesi nzabona yumvanye muri mwebwe hariya mwagomba kuvuga iki yesu abahezagire yesu nashimwe mbere turi kumwe ndababwira ukuri ankadrema iyo ataba yaraje universitaire surtout ishengero ryose rya Pentecote mu Burundi ntiriba rimeze uko rimeze urumva muri 90 je nashitse muri université année académique 95-96 nari mu wa mbere muri polytechnique 97 hacaza formation service militaire obligatoire ku myaka 2 ya mbere duca turahagarika kwiga tugaruka 98-99 hanyuma rero 99 niho ishengero rya Pentecote ry'Ubujumbura ryaza hajya muri ekonomi paseri wa mbere na paseri wa kabiri na paseri nkadari yarakiri mwarimu na korale y'ugwaruka yo ku Ntahangwa baca batangaza ngo hari mu kumunani bati tuzanye chapelle muri Université y'u Burundi umupantekosti wese aha ubutaje ntazoba kirimo imbere yaho rero aho rero encadrement pantekotiste mu buryo bw'ishengero yari itanguye mugahaje umwana ntabaho umusavutse siko ntanye ndavyimbira ahubwo n'ishengero ryo mu vyakozwe n'intumwa mbere ryavutse ku munsi wa Pentecote imbere y'uko umunsi wa Pentecote tuba hari abantu 120 bariko barasenga kandi b'abakristo kandi barashiraho n'urutonde batubwira dushiraho mushasha asubira Yuda none ngo byari shengero s'urutonde siko no mugabo ku munsi wa Pentecote ushitse niyo yari signature yari officielle basi yo mwijuru yo kushengero ritanguye n'abashasha baca baravuka uwo munsi rero ishengero ry'Ubujumbura za gutanguza mu buryo bw'ishengero mugabo imbere yaho hariho kunigana hagati y'urupfu n'ubugingo nico gituma n'umwana agomba kuvuka hari risk ni bibiri umwana aravuka agakomera canke arapfa indira ashobora no gukoroka abagihizi biganga barabizi kandi hajya hari risk nyinshi ahantu ho ku marembo shetani arahagara nico gituma rero abari iyo myaka bumva ko muri Université y'u Burundi hari ibomborana ryari ibomborana rishika mu gihugu cyose muti byarenze gute kugira ngo rishike mu gihugu cyose kuko ishengero hamuza mu amashengero yose mu gihugu siko hanyuma rero dushitse hari ishirahamwe bita JBI n'ubu yacyariho mugabo ryari rifite inkomezi nk'izico gihe groupe biblique universitaire c'est un groupe biblique interconfessionnel bemera amashengero yose rukristo niko bavyiye bafise personnalité civile juridique niko bavyitaga bizo personnalité civile cyangwa juridique civile je ndibuka umuperezida we bamwita umuperezida umushefu yigeze kumbwira jewe ati bahamagaye representant kari yari mu Pentecote nyamuho bahamagaye representant w'ishengero rya Pentecote naje bakampamagara imbere y'amategeko turangana wumva teyumva
turangana imbere y'amategeko. Hanyuma rero hakabaho rero amalimite yo kwikingira iyo interconfessionality. Bati ngaha ntimuze kwigisha ibintu byangwemo yera, ngaha ntimwigishije umubatizo w'amazi menshi, ivyo bintu by'igipantekote ngaha si muri pantekote. Hari na muvuma nyinshi y'amasosiyasiyo chrétienne yari yavutse yo kurondera urwaruka. Ikindi nacyo hari amategeko avuga ngo mutegeza gusenga, ibintu byose ni mu gifaransa, gusenga mu gifaransa, kuririmba mu gifaransa. Nagomba kuvuga aho twobigira ngaha ndabiretse byo mugaho nabo guma bahoze siko ubu baguma bava mu gifaransa cyononekaye sha kandi uko bohora n'umusiguza haguma arondeza amajambo y'igifaransa tomoye ntibaze kumucisha mu ijisho ubugingo buca buvamo. Kandi muri iyo buhanditse ngo intambwe nayo ikomeye yicwa no kuwucifata. Barakoze abashize Bibiliya mu Kirundi tuja tubyakira byose. Hanyuma rero ayo mategeko yose yarakamvura nyine ugasanga ni iby'abantu. Ndabona kugira ngo ube umumambere effectif ngo niko babyita, bariyandikisha kandi hari uwavuze je ntarinze ko je sinigeze niyandikisha burundu, narigeze guparticipa iminsi mike barambwira no kwigisha ndanga. Numvise ngo barariha amahera mu kwiyandikisha. Ivyo rero ntavyo nari nambaye. Hanyuma rero hakacaho amasitati. Numva personnalité civile cyangwa juridique uyifise uba wapresence amasitati. Kandi batigishije amwemu n'abantu abo. Mugabo baciye ubwengesha barabipanga by'abantu nyene baciye ubwenge. Bati kubera iki mwigisha byose mu gifaransa twe tuzokwigisha tuprepara aba elite abantu bazoba bo hejuru. Kandi tuzovugana n'abantu bo hanze. Bivuga ngo umuntu wese yishira hejuru azocishwa, mugabo wicisha bugufi azoshigwa. Abatabija mu mbengo ntibiga no mu ishuri irimo. Umwe barigeze kumubaza yari yahejeje ngo mbegasha ngo nturaduka inyagihotora. Aho rero bari bazi ko ubutari muri ivyo ujya kwigisha inyagihotora yumva niho biyumviriye kure. Ariko ubuturaha Yesu nashimwe. Ibombo narira barero ugwamo rubavuga abantu ndukwana ngo barankana. Mugabo rero bamwe baravuga ati tusenga Imana. Twasanze rero hari amasengesho ico bita intercession. Ku buryo bapangana bati mwe muzosenga ku wa mbere, mwe muzosenga ku wa kabiri, toute la semaine bahanye iminsi. Kandi iyo muhuje umutima Imana ibabona nk'umuntu. Hasabwe ibintu bitatu. Byari shengero iko by'Imana byo mu university n'abakitswe. N'igihugu kubera ico gihe hari no muri Kristo. Iyo mitwaro ni yahara. Hanyuma rero abantu bashikiye rero mu nyishu bagira ngo niko byari. Université bayita cimetière des âmes. Bibiliya yavuze ngo bariya bantu mwishe basa gute? Ndabahedeyate. Umuntu hari yavuka niba yarafise umuntu yize mu université avant nonane canke avant nantru. Azabaze abantu bahagwiriye. Baguye mu université bari baje bakijije baratubwiye. Pastor yigeze kutubwira igroupe baririmbye ku ntahangwa. Abantu bihana ngira bakiririmba nya groupe muri secondaire. Mugabo bari bayirongo bese mu university baciye bagwa. Harambiya rero abantu cyari gukimira abantu. Mwaye masengesha baye izo ntambara zikabomorana. N'abarongozi rumva ruguru bakabimenya bamwe bice no mushiramo ry'amashengero ya Pentecote. Je ndibuka ko baduhamagara hajya kuri salle polyvalente. Salle polyvalente hari representa w'ico gihe yitwa Kabwa Meshake yari kumwe na pasteur wa mbere n'abandi bakozi b'Imana babaherekeje ngo batugishe inama kubera haji ikintu gikomeza intambara sabo hanze ahomborana ryaba kubera abapantekote tutavyumva kumwe hari abapantekote bashigikiye interconfessionalité bagwana na discipline ya Pentecote baba guco n'igipeni kubera bakubitiye muri Côte d'Ivoire bagasanga umukobwa afise amameshe na bya bindi n'ibisuko byose byitwa ngo byitwa amameshe n'ibisuko bigerino bakaja babona baravugishijwe bati baratubesha ntubona ko bavyambara bakavugisha bagaca bagaruka bati ivyo bintu ni culturel muri kuvanga rero
ukwizera doctrine na culture. Je ndibuka turirimba ko ntahanga nkumva umupastori mu kuduhamagara kamabaza ngo university ze kuririmba nimba yaje rimwe kabiri gatatu nimba yaje cambaza kubera bamava nimba yaje baca bambwira bati barizenze gusiba kane bariko baharira ku mishatsi 4 fois dimanche bariko baharira kuki mwe murabihariye cyarakemutse harigeze kuririmba rero abantu baza babiboshe gutya ubundi turakorana hariya muri universite yaba yiga kuri ETS acambwe ari n'umuanglikani ugeza nisa ambwira ati je naririmbye ku ntanga tuzagenda gute ati groupe yari ivanze twaje tujana hajya rero keranga mitaraza ize groupe zivanze uyi dimanche yabo bati tuja muri Pentecote imuyinde kurikira tuje muri anglikani mukire mutwenga mwaragiye umwana dukorana ibikorwa nabwe ntawe waririmbye muri yabwiye muri Baptiste waririmbye muri Baptiste niyo warabyihaye igituma ishengero ritaba rimeze uko mwibaza ko Pentecote bose bize kaminuza ari mwebwe hajya bahejeje bose ntibasumva anombe hariko rero hari developer pepiniere y'amaide ni mu makaminuza hariko hari developer rero ivyiyumviro vy'uko ishengero ridakwiye kwama rimeze uku ivyo bintu vya culture vya discipline vy'iki kandi twinjirayo bijya bintu vyo kubatiza twavyise anabateme wana bavyita bateme turabigwanya turasenga turavyirukana baraduhamba bakatugirira nabi ko twabagararitse je ndibuka umuntu yigeze kumpanga aramfukamika hasi gose nadugije pantaro ariko mbwira ibintu mvuga nanse hanyuma rero ingene navuye sinzi wajara muhenda aranyitsora bya bindi agukuramo hanyuma agacandeka icyantangaje yaciye akizwa nyamuhungu hanyuma cazango narankadira abantu bo konverete nca ndamwankadiramo iyaba gashana byagoye uwo munsi umva naramwigisha kandi ubu n'umukozi w'Imana Yesu nashimwe hajya rero nahajya nyene hari aho kugabira kubera abakristo babo babishigikira bijya bintu bigaca bikwinjira ugacugira amanyama umuntu akinjirana agakiza X agasohokana Y murantonga ndiko mvuga mwirangaje mu busanzwe agakiza winjiranye niko bategereje gusohokana agakiza kubize kaminuza n'agakiza kutamwiza ubu tubize kaminuza agakiza ni kamwe ugakiza n'agakiza n'agasirimu k'amanyama haraba amarotete sha yigisha ubugararije kandi abapantekote akaba ari abavyigisha ibomba rimaze kuba rero n'abungere barabimenya nico gituma bace batuma bati ishengero ry'Ubujumbura Torimanda mugende kabisa mubafasha Imana cyabafasha bica bigenda neza hanyuma rero nkadrema ikijana amakaminuza privenere bwagwire acara ukwaza bigaca biboneka ibi bintu bita kuvangura no muri secondaire no ndagi intambara nyinshi ndibuka nigisha muri municipal yo mu Kamenge Benedict Bayagi twari kumwe turiko dusaba rero ndasaba nti dutanguze groupe biblique Pentecôtiste directeur turi mu nama y'abarimu akizana muri diver ikimara 5 minutes kandi sonde conclusion ikivuga ati ibyo bintu untabare kabero bireke byari shitare cyatera ubwongo ngo azanya amacakubiri ngo wajya yapfara ishengero ngo bijyaneyo rega nacenda bijyanayo mugabo ndavuga nti mwakuza mugabo naha kandi ko byagenze wese howa hariho umuntu ngaho nankatire mu Kamenge rero bijya bitana kuvangura ubundi ugomba guhamira kwizera nta kundi byagenda muri iyo myaka kabisa mu myaka ya kera abatabyumva n'abakozi b'Imana cyangwa abakristo ba kera batabyumva ndabatahura hariho amagrupe babayemo umwana adakijijwe atagira ngo yemu yera yaza kiyicarira inyuma ntiyagorana ubwo atase mu yera nibigisha mugabo ko imisi ihereziza umufisi intege nkazihindura inyigisho
n'abandi bagomba kubicururisha baca bazi biheka inyuma ya wa wundi. Vyiza rero cyuvuga uti kugira ngo ibi bintu byanye ngumane ubuzima reka basi tuvangure jenje hajya nta ntambara irimo. None muko naho duhinjira ukwacu kandi bakinjira ukwaho. Hanyuma rero ngomba kubabwira burya Imana ukwiye kumenya ahantu Imana iri. Ibi bintu cyo kuvuga Pantekote mu izina hari abaca babona ngo ni ibintu by'ikinyedini kuko umuco n'umuco icera Imana icita icera. Ico gihe n'icende ijambo kugira ngo Pantekote n'intere isoni. Yega twaje tuva mu yandi madini twanabitsinze mbere ababikuriyemo mwese inzi wari ngo uvuga gutya Pawulo yandikira Timoteyo yavuze ngo niba isoni zo gushinga imbohe igushinga intahe Yesu n'izanje imbohe yiwe nubwo abashinga intahe Yesu n'iza Pawulo ubwo Pawulo hano byatera isoni kuvuga ko bari kumwe none ndashinga intahe Yesu n'ishengero ndimo nta soni ngira amwe Yesu we mutera isoni ndazizi ntahe ndaza abantu Yesu yakuye ahantu bati ngo ndakwereka usengera Yesu nashimwe si umwe si babiri kubera guhema ariho nicyo gituma Sawuli yavuze ngo iyo abo batari mu ruhande nukomenya uruhande Imana imwe. Ikimenyetso rero cy'uko Imana yaciye ijya mu bikorwa n'abantu baciye baguma bakizwa. Imana yemera abantu ibongera abakizwa. Guhera iyo myaka muri Universite y'u Burundi ntigeze habura abagize kunangwa sinzi imyaka yakurikiye mugabo hama hari abantu babatizwa umwe batanu cyangwa Kristo ariko batanu muri kaminuza kera ntibaboneka umwe gusa cyabaye gitangaza abandi kwa rukugwa mugabo bagiye barakizwa rero umuntu wese sabakizwa gusa n'abuzura mwemuye ibintu Imana yadufashije icyambere nukugumana ukwizera nugukizwa umuntu akava muri Universite agikijijwe kandi akizera yazanye niko muvise ahubwo bamwe barakizwa neza kuko ndazi umuntu yakuriye mu ishengero cyo gihe cyatubwira ati je niho gikizwa ndazi ibintu ngaho mwihana ruguru hariya wahora batihana kubera iki mwema bariko barakorera kugira ngo rero tugumane agakiza preservation d'isari na gendezame byabaye kubwankadremo nibagira amastatistiki bazotubwira abantu bakirijwe muri hankadremo ni benshi kandi bamwe n'abakozi b'Imana ubu twigisha inyigisho z'ibanze ubu ndaza abapastori babiri bavuga ngo tumubundi benshi kubera iki kandi ankadremo itaza hakaboneka elite abantu bize bavyumva ukundi mu ishengero baba barakwegera ishengero muri ecumenisme kubera iryo vanga uko gusukirana birimo inkomezi za shetani z'inyuma za ecumenisme. Ecumenisme ni ivanga ry'amadini bavanga ukwizera bakabyita kimwe kandi birimo inkomezi za shetani ko Apocalypse 13 ivuga ko hazoba un gouvernement mondial, un système économique unique, un système religieux unique. Idini rimwe ku isi riko rirorondegwa kandi igihugu cy'Uburundi kiracyagoranye plus spécial mu ishengero rya Pantekote. Ni bande bo bihagarara bati ntidushobora kuvanga ukwizera kwacu nuko abariya abandi ubundi yavuga ati ndakurahiza yariya Aburahamu umwana wanje ntuzomusubize hariya yajya hariya naje mva ntuzomusubize hari inkomezi zigomba gusubiza abana iyo baje bapfa abana kwa nyina niko bavuga ubundi mukuru w'idini muravuze ngo il n'y a pas d'église sœur, il y a une seule église universelle, les autres sont des filles. Ngabana bazosubira kwa banyi none ntibyadufashije guhera muri secondaire no muri kaminuza ega kwezwa nuko nyene Imana igushira kwawe Yesu nashimwe n'ahandi isuri iba yaturengeye ndabwira ko isuri yazana gute hajya najya ama systeme twigamwo nigeze gukurikirana intahe ngo mwarimu François sinari no mugana bikurikirana kuri video bari bafashe nkuko ariko arashinga intahe ngo bari muri campus Kamenge acavuga ati Imana yaturokoye ari ama filozofi yose ba ate twaciyemo tukarokoka
amafilosofi y'abate bagize y'ivyigwa mugabo ufise mpwemu yera urayavangura uti ibi ndabita Yesu nashi kandi ukamenya wabitaye none Fred hariya yize psychology jewe nibaza muri psychology hari amafilosofi amwe satanique experience zabo ari kwinjiza abademo muri siyanse none evolution teoria ya evolution na teoria ya big bang ubwo si bibonye creation none n'uco bita mugabo no kumvise mwe biragira ivyuta ukamenya ivyuta aho n'akarero kamwe birashobora kuza ari byinshi bagusurirako iba ryarakurengeye n'amanyama yonyene y'uko uri mu universitaire nuko n'ubukene bwagiye burafasha none ibidushukimitsa ku mana ntibari vyiza ariko sinshigikiye ubukene ariko kare amanyama yacaguye kabisa yacaguye kandi Imana igwanya bibona ibintu byose nahane ko ntabwo uburorero nivyo bintu by'amadini n'abantu babarondera baprometa ibitari vyo bagaca basuka izo nyigisho zose zikavuga ngo niwagira uko uzoronka ibi kandi ari ibinyoma rero mu make mbetsa ngarutse kuri wa murongo naho uzoja hose ugira uhetse uzobaza icyagwishije abandi ubaze umuganwa uca umwica ujya muhungu wa Gideyoni byaramunaniye kuko abana batoya ntibabishobora mugabo ubu uzoshika twumvise wa murongo bavuga ngo uciye ahantu haramarira wahindura ibifoko uzofatanirize na Salomoni ukamubaza ibintu byagwishije abasa na wewe nutabigwanya bizokwica bizogirana bizokwica nutabiyitanga umenya abaganwa barwanya iby'Imana hanyuma ibigwanya hakiri kare ubikandagire uzoba uciye inzira n'abari inyuma urwo rugamba rwarwanywaho harabahasigaye genda bizi mugabo mwe muca mwagamba turashaka kuba abatwabanye muri ico gihe bafise iyindi ingene babibonye kuko mu rugamba ntimubona bimwe mu rugamba ntimubona bimwe urega uza kwihungura ivyabaye ushitse nk'ariye imbere tumbega hajya hari kwabiki ni ibintu vy'ibomborana mu mpwezi ivyo biraba hanyuma rero ukabita ibi vyaragwishije ahantu mbere bagwishwa n'iki ugaca usokora inkota ni ijambo ry'Imana Yesu nashimwe ivyo bintu niwavyica hazoca havuka abana bari bazima kandi nawe uzoguma uri muzima Yesu abahezagire n'aya majambo y'Imana Mana data wa twese ndagushimiye amajambo yawe ko ari mazima ibisigaye nk'aha niho uyakurikirane aha sinzi neza ibintu wavuganye n'abantu bawe mugabo ndazi mpema arimo uzobishishikara n'utaritahuye azobitahura ejo ariho igikorwa gikometse aba baganwa bica abantu uduha inkomezi zo kubica no kubitanga hanyuma igikorwa cyawe gikomere mu izina rya Yesu tugume mu murongo mwiza ibiri inyuma ushishikare ndabisengera mu kwizera mu izina rya Yesu amen.